Tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano ari kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho ubwoba ari bwinshi ku butaka bw'u Burundi. Abasoda, abapolisi, imbonerakure bakaba bari mu bwoba bukomeye cyane, aho bibaza ko RDF igisoda cy'u Rwanda cuba cyamaze kugera ku butaka bw'u Burundi kubera impfu zitandukanye z'abajejwe umutekano ziriko ziribonekeza mu ishamba rya Kibira. Akaba ariyo mpamvu abasoda b'u Burundi bafise ubwoba, bakibaza icyo bagiye gukora mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabasaba gutera u Rwanda, ariko bo bakabona ko baba bitaye mu mucanwa ukomeye cyane, kuko barazi neza ko u Rwanda rufise igisoda gikomeye haba mu karere haba no ku isi. Barazi imyimenyerezo gikora, barazi ko atarugamba na rumwe igisoda cy'u Rwanda kigeze gitsindwa. Akaba ariyo mpamvu bafise ubwoba bukomeye cyane, bakibaza niba koko bakemera ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabasaba, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje gukorana n'interahamwe zasize zikoze ubunyabwoko mu Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, aho ari n'amakuru avuga ko FDLR yoba igiye kurungika abarwanyi mu Burundi kugira ngo baze gufasha igisoda cy'u Burundi kurwana n'igisoda cy'u Rwanda, ariko akaba ari ibintu bishobora kubata ku w'amazi, nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aherutse kubivuga, akavuga ko uzahirahira kurenga imbibi u Rwanda ruhana n'ibindi bihugu wese azahura n'ingorane zikomeye cyane. Kandi akaba yarahaye gasopo ikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko kubera inyungu zikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukura muri Kongo, kubera amadolari menshi cyane yahawe na mugenzi we w'igihugu ca Kongo, ari kuhitamo nyine kwirungika ingabo ku mupaka uhuza u Burundi n'u Rwanda kugira ngo umwanya n'umwanya akore intambara ikomeye cyane ku Rwanda, kubera ko yabitegetswe na Perezida wa Kongo Gisekedi, aho yamubwiye ko namara gusotora u Rwanda nawe azahita aza akamufasha. Ariko benshi bakabona ko Perezida wa Kongo ariko arashuka bikomeye cyane Perezida w'u Burundi, kuko umucanwa agiye gutanguza urashobora gutangurira mu Burundi, akaba ari naho uherera, aho benshi mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye guheba iyo ngendo yafashe, kandi bakavuga ko agiye gutura igihugu mu manga ikomeye cyane. Ndarirya bamwe mu banyagihugu babona ko igihugu cyamaze kujya mu manga ikomeye cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yashika ku butegetsi atakintu ciza na kimwe yigeze akorera abarundi, ahubwo ko u Burundi bwagumye busubira inyuma ku rugero rutarigera rubaho, aho benshi bavuga ko u Burundi wamengo buri mu ntambara, aho benshi nyine bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yishe igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi basaba ko yotanga imihoho, kuko biboneka neza ko atakintu na kimwe yigeze amarira abarundi. Hari amakuru ahambaye cyane twabateguriye arabana n'ibiriko biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ndetse n'amategeko akomeye cyane General Evariste Ndayishimiye yahejeje gutanga ku basoda. Narirya abasoda babona ko agiye kubata mu kaga gakomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru. Wowe ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone canke subscribe, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Agakungu ka General Neva w'u Burundi na Kisekedi, akaga ku mahoro n'umutekano by'akarere. Agakungu gafitswe na General Neva ndetse na Perezida wa Kongo karashobora guteza akaga gakomeye cyane, kandi karashobora gusiga gasambuye akarere kose, kubera yuko Gisekedi na Neva biyemeje gukorana n'imirwe yitwaje ibigwanisho, imirwe y'iterabwoba FDLR, imirwe isanzwe ihungabanya agateka kazina muntu mu karere. Perezida w'u Burundi Majoro General Ndayishimiye Evariste batazira Neva yashize yerura ko abagamiye kuri Kisekedi, aho ndetse yanatangaje ko azakomeza gukora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora, bityo agakuraho ubuyobozi buriho. Akavuga ko nyine agiye kwifatanya n'imitwe irwanya u Rwanda, harimo n'interahamwe zasize zikoze ubunyabwoko mu Rwanda, kugira ngo bahindure ubutegetsi bwa Kigali, amaze bakureho Kagame na guverinoma yiwe yose, amaze bashireho izo nterahamwe. Ariko akaba ari ibintu bidashobora kuborohera na gatoya. Aya magambo ya Evariste Ndayishimiye yavuze ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa mbere 2024 mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rusaga 500 Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikintu kimaze igihe mu kanwa ka mugenzi we wa Kongo Kisekedi umaze igihe kinini yarijunditse u Rwanda.
mu mpera za 2023 nibwo umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'uko General Neva yumvikanye avuga ko iki gihugu c'igituranyi gishyigikira umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwiwe, kandi akavuga ko banze gutanga abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bari barongowe na Godefroid Niyombare, aho leta ya Gitega yemeza ko Godefroid Niyombare ari i Kigali, kandi bikemezwa ko leta ya Gitega ikemeza ko Godefroid Niyombare ari we utwara Red Tabara, ariko abarundi bakabyamirira kure kuko Red Tabara yavutse mu mwaka wa 2011. Ico gihe Niyombare niwe wari urongoye gisoda c'u Burundi. Ni ukuvuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye abavuga ko Red Tabara itwarwa na Niyombare yaba avuze ko Red Tabara yatangujwe n'igisoda c'u Burundi, kandi bikaba bizwi neza ko Godefroid Niyombare yagiye azezwa amabanga akomeye cyane. Red Tabara yaravutse, ibintu nyine abarundi batemera, kandi batemera ko Red Tabara iri mu Rwanda, kuko na leta ya Kongo yabiryamiriye kure, aho yavuze nyine ko Red Tabara iri ku butaka bwa Kongo. Kandi muranazi neza ko leta y'u Burundi ibandanya n'ubu kurungika imbonera kure abasoda kurwana na Red Tabara. Imyaka 2.5 ikaba iheze abasoda b'u Burundi bari kubarwana na Red Tabara ku butaka bwa Kongo. Nibyumvikana ingene umuperezida yatinyuka kubahuka akavuga ko Red Tabara ihabwa indaro n'u Rwanda, mu gihe bizwi neza aho Red Tabara iri. Intangiriro za 2024 General Neva yafunze umupaka umuhuza n'u Rwanda, kuva ubwo yerura ko akorana na Kisekedi ku mugaragaro ku mugambi mubi bafise wo gukorana n'interahamwe zasize zikoze ubunyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Iki kintu kitakiriwe neza ku ruhande rw'igihugu ce, aho bamwe mu bayobozi b'u Burundi harimwo n'imigambwe Neva abarizwamo rya CFD, abo bose babyamaganye bavuga ko mu by'ukuri atari ngombwa cyane ko u Burundi butifashe neza ku mikoro, aho kugeza ubu ari igihugu ca kabiri gikenye ku isi. Kugeza ubu igisirikare c'u Burundi kimaze igihe kiyunze ku cya Kongo FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, aho bombi bakomeje kwica urubozo abanyekongo, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Ikintu tutakwirengagiza ko kiza ku isonga mu guhungabanya umutekano w'akarere ndetse n'uburasirazuba bwa Kongo, kuko nyine FARDC igisirikare c'u Burundi, igisirikare n'umutwe wa FDLR uriko rakora ihonyabwoko ku bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ku butaka bwa Kongo, nyine bakaba bashaka no kubyimurira mu Rwanda, ariko ibishobora kubata ku w'amazi. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe ahanini n'inkoramaraso zagize uruhara muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Wahawe intebe muri Kongo, aho uvana amahera, aho uvuna umuheha ukongezwa undi. Uri kandi mu bajanama ba Kisekedi, cyane ko igisirikare ce kivanze nayo ibiriko birateza ingorane zikomeye cyane mu karere. Ni mu gihe kandi FDLR idasiba gukubita agatoki ku kandi ivuga ko izagaruka mu Rwanda gusoza jenoside yakorewe abatutsi, kuko ku bwabo itigeze irangira, aho abenshi mu bayobozi b'uyu mutwe bavuga ko bashaka u Rwanda rutarangwamwo umututsi, ariko ibishobora kubata ku w'amazi kandi byabananiye, kuko bariko barahendwa n'ibihugu bituranyi kandi ntaco bizabafasha. Barazi neza ko igisoda c'u Burundi gicunze neza imbibi, kandi igisoda c'u Burundi kirakomeye cyane, kimaze imyaka myinshi kitegurira intambara. Ibi rero bariko baravuga ni ibintu bidafise ishingiro, kandi ni ibintu badashobora kugeraho. Ni kenshi Kisekedi yagiye abuzwa imikoranire yiwe na FDLR binanyuze mu masezerano ya mahoro ya Rwanda, aho yagenaga ko Kongo igomba kwambura intwaro uyu mutwe w'iterabwoba, hagarike imvugo z'urwango zibasira abatutsi b'abanyekongo, aho kugira ngo Kisekedi yubahirize ibyo yabwiwe gukora, ahubwo yasubijeho kongera imbaraga mu byo amasezerano amubuza. Perezida
nka Jeune Neva wanayoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba gushyigikira ibyo bitekerezo ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bumaze igihe butegurwa bukanakorwa na guverinoma ya Tshisekedi afatikanije n'iyo FDLR. Ni ikimenyetso ko akarere kajemwo ikibazo gikomeye aho abakuru b'ibihugu bahuzwa no gukora umugambi mubisha wo kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu, ariko akaba ari ibintu bishobora kubakoraho nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aherutse kubivuga mu nama y'umushikirano, akavuga ko umuntu wese uzahirahira akarenga imipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu wese uko azaba ameze kose ko nta burenganzira na bukeya bazigira basaba kugira ngo birwaneho, ahubwo ko bazahita bamusanga mu gihugu ciwe amaze intambara yatanguje igatangurira ku gihugu ciwe, akaba naho irangirira, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame akunze kuvuga ko igihugu ciwe ari gitoya atagikoreraho intambara, ahubwo ko uzamusotora wese azajya ahita amusanga iwe. Inyungu bwite za Generali Neva mu gufunga imipaka n'u Rwanda zaciyemwo ibice ubutegetsi bwe, aho benshi bavuga ko ubutegetsi bwa Gitega bushobora gusambuka umwanya n'umwanya, kuko benshi mu bategetsi baravuga ko gufunga imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda biri mu nyungu bwite za Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ibifaranga by'amadolari byinshi ahabwa na mugenzi we wa Kongo, ariko ayo mafaranga igihugu kikaba kitamenya irengero ryayo. Ibintu bikomeje kujya irudubi imbere mu butegetsi bwa Perezida w'u Burundi Majoro General Ndayishimiye Evariste Neva nyuma y'uko afashe icyemezo kiri mu nyungu ze bwite cyo gufunga imipaka yose ihuza u Burundi n'u Rwanda. Ni icyemezo General Neva yafashe agamije gushimisha Tshisekedi utegeka Kongo nyuma yo kwakira akayabo k'amadolari ngo akunde atere ingabo mu bitugu Kinshasa mu rugendo irimwo kwicengeza amatwara rigamije kugaragaza u Rwanda nk'umwansi w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imitwe ya politike n'imigambwe itandukanye ikorera mu Burundi harimwo n'umugambwe wa CNFD Perezida Ndayishimiye abarizwamo bikomeje kumwotsa igitutu bimwaka ibisobanuro ku mpamvu zatumye afunga imipaka, kandi benshi bakavuga ko impamvu zatumye Perezida Evariste Ndayishimiye afunga imipaka ari inyungu ziwe bwite, kandi ko byose batazigera babyihanganira mu gihe abarundi bari ku gashavu, bari mu bwoba, bari mu gahinda kadashira kubera intwaro mbi, intwaro y'agahotoro, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Nk'urugero, nyuma y'amasaha make imipaka ifunzwe, inteko ishinga amategeko y'u Burundi yahamagaje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ico gihugu Shingiro Albert ngo atange ibisobanuro kuri ico kibazo. Gerasi Daniel Ndabirabe, umudepite wa CNDD-FDD, ni umwe mu bagaragaje ko yatunguwe n'icemezo ca sebuja yafashe cyo gufunga imipaka n'u Rwanda. Ibintu bishimangira ko kiriya cyemezo Perezida Ndayishimiye yagifashe mu nyungu ziwe bwite, kandi ko atigeze areba ku nyungu z'abanyagihugu bato bato. Uyu mudepite yagize ati biragaragara ko hagati ya Kongo n'u Rwanda hari icyuka gikomeye kurusha icy'u Burundi, hanyuma u Burundi bugafata umwanzuro wo gufunga imipaka. Icyo kibazo ndakibajije nk'umuhanga mu by'ububanyi n'amahanga kugira ngo twemeze koko niba ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yavuze koko byari bikwiye, ariko benshi mu bategetsi b'igihugu cy'u Burundi bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yakoze bitari bihuye n'amategeko, kandi ko yakoze ibintu ku nyungu ze bwite, ategeze akora ibintu ku nyungu z'igihugu muri rusange. Uretse CNDD n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega nayo ntiyatanzwe mu kwamagana icemezo ca Perezida Ndayishimiye. Muri iyo migambwe harimwo Seneri na Sawanya Frodebu. Ayo migambwe ihuriza ku gusaba ko ibibazo bihari byakemurwa binyuze mu biganiro kuruta gufunga imipaka, kuko ibintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye biteye ubwoba kandi bibabaje, bishobora gutura igihugu mu manga.
ubwoba ni bwinshi mu nzego z'umutekano ku butaka bw'u Burundi. Baribaza ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari kubakorera ibyo ari byo. Barafise ubwoba ko umwanya n'umwanya RDF yabashikamo, bamwe n'abandi bakanavuga ko ishobora kuba yarageze ku butaka bw'u Burundi kubera impfu ziriko ziribonekeza mu ishamba rya Kibira z'abajejwe umutekano, ariko benshi mu bajenerali bakomeye cyane banarwanye mu rugamba rwa CNFD bakemeza ko batashobora kwishora ku gihugu cy'u Rwanda kuko barazi neza ko batatsinda RDF, kandi barazi neza ko RDF ifise imyimenyerezo ihambaye cyane. Barazi ko ari igisoda gitinyitse mu karere no muri Afurika hose, barazi ko ari igisoda kitajya gitsindwa. Akaba ariyo mpamvu bavuga ko aho kugira ngo bajye gupfira mu rugamba batabona n'impamvu yarwo, bahitamo kugarariza ingingo z'umukuru w'igihugu, bakaba bahitamo kurungika abasoda benshi ndetse n'ibigwanisho bikomeye ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda mu ntumbero yo kwikingira ubwabo, ariko ntago biteguriye gutera u Rwanda kuko barazi neza ko bashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane, aho benshi bavuga ko batakemera ko Perezida Evariste Ndayishimiye agumya kubashuka ngo bakorane n'interahamwe, mu gihe bamwe muri abajenerali bazi neza ko izo nterahamwe arizo FDLR zahise zikoze ubunyabwoka mu Rwanda, kandi ko atari abantu bagenzwa n'iciza. Hari amakuru menshi ahambaye tuba turiko turashikiriza kuri no kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Mu kandi kanya kari buze andi makuru nanone ahambaye cyane ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho uyu munsi ndi kuri yo ashobora gukurwa mu mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ariko nabyo nyine bikaba ari ibintu bishobora guta kuwa amazi Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ndi kuri yo ni umuntu ufise igitinyiro gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, ni umuntu ufise imbonerakure nyinshi cyane kandi zivuga ko zamurwanirira igihe cyose, ni umuntu nyine ufise amahera menshi, ni umuntu utoroshe na gatoya. Akaba ari nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aramutinya. Benshi bakavuga ko uyu munsi ushobora gusiga amateka akomeye cyane ku butaka bw'u Burundi, aho benshi barundi bavuga ko n'intwaro mbi ishobora guhera uyu munsi, kubera ko ndi kuri yo nibagerageza kumukura imishamirano irahita itangura mu gihugu cyose, aho nyine ibintu bishobora kuza guhera nabi cyane. Turaza kubashikiriza amakuru yacu yo hanyuma.